Okay, muna mfanzi wawe hajya ashaka kumva ijwi ryawe atari Kumbe ngo nibagiye kuririmba ma. bogari acha usiniangushe bana Chime ngushinda vyibagira. acha usiniangushe Kaniyibutse numve. Laiti ningekuwa mwenye pesa ningekuhonga hata gari au ningekuwa muigizaji chungeigiza filamu ya kimapenzi hata mamangu pale nyumbani kashakubali uwe nami hata na rafiki yangu Side ashasema we ni mtabasamu ho. Hello beautiful people, urongera hawe ikaze udahengeshenye gufyonda like kuri page ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media Burundi, muracari kumwe na animateur wanyu Amadublo aka Double T. Behind camera muri kumwe na Amigo Pictures. Nk'ibisanzwe muri kiganiro narabwiye nkuko musanzwe muri aba boss bacu, niyo mpamvu tuba dukoresha ibaka byose kugira ngo ibintu bigume bigenda neza. Turabagamurukira mudahari natwe ntitwaduhari. Muri kino kiganiro murabizi nama ntari je nyene, ngira ngo murabona ko iruhande zanje murabona ko turi kumwe n'ingabo, ndi kumwe n'abasore basanzwe batavyorusha ngaha muri entertainment yo muziki w'u Burundi. Reka tubakire twumvirize rimwe canke abiri batuzanye no munsi, ndazi ntibaje ari bonyene. Mbone yaje guys? Safi kabisa. Bameze fresh? Bameze fresh. Ukazina bakwita gute? Blaze B. Blaze B. Bisiguwe. Benimana Blaze. Benimana Blaze. N'amazina bo wagize mu mfunyafunya? Ni amazina abavyeyi bampaye. Bashira mu mfunyafunya. Okay. Mwino ku rundi ruhande aho turi kumwe nani? Uri kumwe na Ngando. Ngando. Yeah. Ngando ko arakazina menga sanzwe nzika mu mishweri. Warakinye football man? No, iryo zina uvuga mu jwere ni muto cyane kubera iryo zina ni rya pere wanje. Ya kwa pere wanje atagihari rero nshaka ndamugire go mu gihanga ciwe. Wewe wanse gusiga iragi. Ya izina ry'umuryango ngiri hafi. Izina ry'umuryango barisigiye wewe. Ya. Ariko uribaza impamvu bara izina ry'umuryango barisigiye wewe ko ari kubera iki? Bon, je mbona igikuru ni kubera ahubwo je ari je ndi wanyuma muhira. Nararavye ba grand frère bande bose namwe yigize ari tora. Je mbona ati buga riri izina ryabikiwe jewe. Ryabaye ku mugambi. Okay, niwe muntu w'uru wanyuma umuhererezi muri rusangi. Baba bari guhekora umuhererezi canke hari utuntu bakubonye ko twara tudanye nuko pero nuko babu wawe yagira. Bon, pere wanje ari umuntu akunda music. Ya, cyo tuma nanje rero kubera muhira ndi muntu bakunda music. Hari abandi bakina ama film, mugabo je ko yaje nkunda music cyo kimwe na pere. Cyo tumingo zinacho yabona bari hejewe. Yabwiye pere wawe yari yarasohoye indirimbo na? No, kubera hari kera hari mu 4 nta muziki yari bwagire gusohora gusa tu yarakunda music. Yeah. Ucu toriragiye sana. Okay. Turi ngaha mwaje kwanza mwakoze kwitemera ubutumire bwacu. Asante sana. Murabeze neza ari? Neza gose. Ibikorwa biragenda fresh. Ego tugo turatwika. Ibikorwa biko biraza bye. Integuro yanyu muri ko muritegura gute mu bikorwa muri ko murakora? Mbo hari igikorwa gishasha turiko turasohora citwa uruwanje. Wanje nkaba muri ko murakora muri groupe canke umwe wese akora bwiti ciwe canke mwavuze ati umwe ariko arakora hari yari canke undi ariko arakora hari yari kaduteranye nibyo bimeze gute? Mbo ni groupe. Groupe yanyu yitwa Free Boys. Free Boys. Free Boys bishase gusigura abantu bagize abantu batatu kuvuga. Free Boys. None ko muri babiri ngaha undi ari he? Hari uyundi atashoye kuboneka kubera business ari karakora. Business ari karagira. Ni Free Boys imaze igihe kingana gute Free Boys? Bon, Free Boys ramaze imyaka ishika nk'ibiri. Ya, ishika nk'ibiri. Imyaka ibiri. Ya. Muri iyo myaka ibiri ikorwa bimaze gukora ikorwa bingana gute? Bon, mu myaka ibiri hamaze gukorwa imiziki ishika kuri 5 gusa guys kwanza tukiri ngaho nyene. None ni kubera iki ibaze nk'umuri nka Free Boys nk'imba ni groupe muri ko murakora ariko ugasanga ibikorwa muri ko murakora ntiriko turayibona cyane canke kwera iki ata promotion yavyo tuko turabona? Bon, ikibazo gihari nuko nyene mwebwe mwimisi mo muratangura kuduza sana
industry y'ibikorwa by'abantu dukora. Iyi industry yanyu ndayikunda sana kubera iri nyina twitaho. Gusa mu myaka yaheze cyangwa mu mezi yaheze twari baronka abantu baza baratwitaho, wasanga uri kuraja kubwira umuntu nkuko kwawe cyangwa ukaza kwa Amigo Pictures ukamubwira abandi bari bahari cyo gihe mutaravuka, waraza ukamengo baragara sana. Gusa ndakunda ibikorwa byanyu sana kubera iyo umuntu abituye muramwakira atagisabwe, cyo tuma no bya nabandi bose bafite ibikorwa ntibazo baritinya kubera ubusinkime cyako sikume kwa kera. No ubu turasaba abavyeyi nkamwe mutwitaho gusa cyo gihe cyabitumye ndi kubera abantu bari bahari ba journaliste baza baratubaza ibintu bigeze. Gusa ndakeka turi kumwe namwe ibikorwa bagiye kubibona byose bimeze neza. Okay, indirimbo ya mbere mwatanga gukora ni indirimbo yitwa Masoja. Indirimbo mwayikoze muri batatu nyine? Twayikoze turi batatu. Ariko we nsanzwe ndakuzi menga indirimbo watanga gukora ibintu bya music je nabitanguye kera. Urumva iyo ndirimbo Masoja twayirimbanye n'umuririmbyi twa BA, niwe twatanguranye kundi. Hadi umaze igihe kingana gute ukora umuziki? Je namaze imyaka myinshi kweri, guhera muri 2000 imyaka ariko uravye kuva guhera muri 2000 gushika ubu uri kuraraba ukuntu ibikorwa wagiye urakora canke izina ryawe kugira ngo ugyubake, ubona bigeze he? Ubu ndibaza bigeze kure kubera nari mfise ikiganiro ryari ku radio buntu imwe y'Ingozi. Uri kuraraba ukuntu watanguye n'ukuntu uri kurakora ubu na abantu bavyakira gute kwera izina rya Blaze Beat ko turaribona rishamirana nk'ayandi mazina y'abana nk'aba bantu ba Dramati baraje bande ko turabona nk'uko uburyo nibwo bugoye, habura uburyo ariko wanose uburyo bwo gukora indirimbo zitanu bro. Ni kubera twari umugwi nyene, ni kubera ari umugwi ariko ibindi bintu byose bimeze swaga. Hari umuntu ari hajya kuri kamera ariko arabakurikirana umufanzi wanyu arashaka kumviriza amajwi yanyu. Okay, twagiye. Wewe uruwanje baby na uninifuza hani nzoguha urukundo baby rumwe rutazohera. Tayari rumwe rutazohera. Agi usanzwe ufise umusheri bro? Ndamufise ariko sishoye kumuvuga agakanya n'amakosa. Muri babandi mwe wese ndoka ari umusheri wawe? Harimo mwumye. Harimo mwumye. Okay, umufanzi wawe hajya ashaka kumva ijwi ryawe atane kumengo nibagiye kuririmba bogari. Acha usiniangushe bana. Chimbe ngushinda vyibagira. Acha usiniangushe. Kaniyibutse numve. Laiti ningekuwa mwenye pesa, ningekuhonga hata gari, au ningekuwa muigizaji chungeigiza filamu ya kimapenzi. Hata mamangu pale nyumbani kashakubali uwe nami, hata na rafiki yangu Side ashasema we ni mtabasamu ho. Yeah, just cool. Yo ni ngoma yitwa Tabasamu. Menga bari kubandanya gatoya. Ikibazo nakunda kwibagira. Unaryohewe no? Kamoyo wangu kana dunda, mimi nawaza mpenzi wangu, je hutoniponyoka? Marafiki zako wana pesa tena wana magari, please baby usiniache, nitabaki baby minalia, please baby usiniache, nitabaki baby minalia. Yeah, just cool. Gusa ndumva ibintu sinabi akajini fresh kwanza yana courage kabisa. Merci. Watanga umuziki gani? Bon, je music naitanguye apana muri studio. Gusa music naitanguye niga 6e mbwa ntaja muri studio. Nja gutamba muri Happy Youngs. Sasa kunize ngaha ku mashure usanga Yeah, kumbantu makuri kuri kominare nja gutamba muri Happy Youngs. Hari group yitwa Happy Youngs yabamango. Rimwe narajayo kwana nimse grand frère wanje yari irimo. We yavuga ati kwa je ndi mfura muhira. Ubona uri umuhererezi. Nifuza waba ari we nsigirira ibyo ko umudansere ngaha muri Happy Youngs. Acamera nk'umusize muramuzi yitwa Kasimu Mufti.
none we yagiye mu bintu bya filme kasi mufti we basanzwe bamuzi mu bintu bya filme ariko abitwaramo neza muri music agusigira gutamba hagira cyabibandana bon dance nazibandanije gusa mbona mengo ubudanseri buragoye nabwo nyene ego buramengo nta zina rya uFrance kwa muri benshi cyane barenze 8 9 sasa mbogani uri kurakora kugira urondera izina cyangwa uri kurakora kugira ngo iyo talent yawe uyereka abantu hama iryo zina rizoze munyu bon muri make talent wereka abantu nita umuronka izina sawa none kuri kwavuga ngo mu budanseri ngo talent ya ngo izina ntiduhuga ariko ukaba uvuga ati ngaha muri mu music niho ubona ko izo biduga gusa ya genda ndabibona apanda keke ndabibona kuba ndabona nibikorwa amaze gukora birasumba kera nkiri mu dancer yego okay indirimbo rero turaje ku ngingo nyezina muje kutugaragariza indirimbo haga indirimbo yanyu yitwa gute po indirimbo shasha tugaye dusohore yitwa uruwanje iyo ndirimbo tuyitege ryari izina icyumviro cyo gusohora iyo ndirimbo uwanje ninde yakizanye mbo ni jewe Bresby yagize icyumviro cyo uwanje sana tukitege ryari mukomara bimeze gute mwaramaze kuja muri studio cyane mbo indirimbo yaramaze gukorwa mu yitege itariki 10 so kwa gatandatu okay ninde ariko arayikora iyo ndirimbo ikikora John Jane John Jane ni nawo producer no hamagarira nk'abaririmbyi benshi abo ngaho basanzwe bakorera ngaho Muyinga ko kwitaba cyane kubera ko ndibaza nibikorwa ariko arakora biragaragara ko ari producer ariko arabikora neza ikintu cyabagoye hajya muri studio muri ko murakora niki mbo ndibaza nkatana kimwe cyo bacaratugoye kuye yego indirimbo izoza ari oje nyene cyangwa n'amasana muzo bari kumwe mbo n'amasana mu bizo biri kumwe nawe nidazo ariko ari izo video cyane mwari guturuna video cyane turatangura turi tariki zingahe tariki 7 ako bro tariki 10 izosohokana na video mbo tuzabanza dusore audio hama cha tubanza dukore ama image okay munga niko mwamaze kuyitegura niko twayika okay ikintu wabonye kuri ya producer John J utarusanzwe umenyereye ku bandi ba producer ngaha niki John J cyambere no muha respect sana John J kubera amaze gushika muri studio dukora wewe arakumviriza kwanza ukuntu uririmba akaguhanura akavuga ati nturirimba usijwe hezo cyane kikoresha ijwi ryawe wavukanye koresha ijwi ryawe afu maze kuririmba aranagufasha akavuga ati nimba ari back wabyo kintu umuziki kigoye nabonye cyatukisha nkanye cyangoye back ku backinga music biragoye so mustari rose afa kushobora back yo muziki gusa warakwerekana ukuntu back wo yinjizamwe umuziki ukamera neza kandi arafasha aratuma n'amajwi ya urashobora kuririmba neza mugabo producer burya andakurahiye producer atifuje kuririmba neza cyane producer atavyazi uzoguma uri mu muziki wo hasi kuba yana yatubwiye ati jewe n'abaduze bamwe baranshimira par exemple ba Orege bande ari mu bantu yafashije induto ziwawe induto ziwawe na music ushika kuzoshika he mzee chenga Afrika yose ndifuza nzokora hamwe stage yose ninjiye kwa Afrika avuga ati uyu muntu arashoboye okay ibi byose kugira bikunde uri kurategura iki bo bikunda bitegura bo nta kindi hubwo no gukora cyane okay ngira ngo murabona ko abasore bacu muri rusange bariteguye indirimbo yanyu uri mugira musohore akabijya karimo batari basanzwe bamenyereye nk'umuzi n'indirimbo cyangwa kugira ngo bazohurumbire kuyumviriza naka bon dufasha nko kuri audio mugare banzu rindire gatoye mfashe uyu mutipe muri cura kimbaza hanyuma bon ko twe tujya mu cyaro dufata para mu cyaro mugabo no muntu agiye gasogo yakajikobero aho si mu cyaro muri makere umuziki ngaha mu muji ndabyiza ukuri abatawuzi aha mu muji umuziki usa n'wasubiye inyuma pana twe twenyene ndibuka mbwira Claude manager wo muri Watch Top TV mu mezi yaheze ndamubwira ati ntuzurihisha amahera menshi cyane Miss Muyinga uzohomba
kwa Muyinga bakunda umupira sana ngaha mu muji umuziki bose bigira abayowayi ntibakunda kuza ubu iyi minsi duheruka abafanzi cyagihe cya kera cy'abamango kuri Happy Yanks ariko kuri ico Bogare sivyo tugiye kuri ico nyene music none kuba badakunda music ni kubera iki muri make ntabeshe mubibakundisha ntitubibakundisha cyo ni cyambere usanga umuntu arakora music ya style ya kera ivyo bituma kenshi n'abanyamuhinga benshi biranda wama wabibonye uriko urakora iki kugira icyo kintu gihinduka nabivuze nshaka nkore music iri kuri fashion y'iki gihe tugezeko cyo bituma rero nifuza guhindura ibintu nkora umuziki we n'abanyamuhinga bemere apana nyamuhinga abanyamuji muri make kubera na Yesu ntazuza mu cyaro azuza mu muji kandi abanyamuji n'abantu b'abanyabwenge muzo bakorera ibintu vy'uburofa ngo baze kurara abisaba uhindure ukore style igezweho mu cyaro rero kuba aho nyine niswe mu cyaro kuba tujayo aho hantu abafana bariho muri make twe mw'imisi tumaze imisi turondera amahera kwa dukora music zimeze neza duhindura ivyo twakoze kera dukora ibintu bishasha ubu vraiment amahera ariho kubana video tugiye kubakorera ndazi naho ngibigira ko bapinga bazokwemera ni video bigezweho video nayo izosohoka lo 20 mugabo audio yo ni lo 10 video ni lo 20 nizoko kandi ibintu ko turategura uzokoresha ndazi bizora ibintu bimeze neza cyo gituma rero mu mezi yaheze cyangwa imyaka yaheze twakorera ahantu kure kwa turonka amahera gusa ubu turiteguye no ngaho muji dutwiki tugirira akabijya kari muri iyo ndirimbo shasha igiye kuza batarasanze bamenyere mu zindi ndirimbo akabijya akantu gatoyi je nakubariye beki iragoye umuziki abantu benshi cyane ngaha mu Muyinga no kuririmba tu je narayishoboye kubera ndi kubona producer John J yaramfashije sana beki irashoboka hama harakogwa na beat imeze neza beat itambika hari akantu kari karamera nk'aka pushing abantu mw'iyi minsi nk'abandi baririmbyi ubahamagariye iki ko benshi abantu tumaze kuganira baravuga bati turafise umu producer bizi ngahe mu ntara yacu ya Muyinga ni ikihe kintu hamagariye nk'abandi baririmbyi bagenza kabisa ndabahamagariye bitabe John J ni kwera akora neza twese tuko turashima nk'akantu kagakuraje canke akantu wowe witwaje mw'imisi gatuma abandi bantu bagira ubwoba nakahe abandi baririmbyi bagenza akantu nitwaje kambere nuko song yanje nyine bakiyumva song yacu ya group yacu Free Boys bakiyumva gusa bazokumva ko ari song itandukanye n'izindi song nk'umuntu azumuziki wewe niya yumviriza bien azokumva harimo utuntu tw'udukoryo usumba yamizi kugira umuntu agenda aririmba gusa kaba witahiye gizo biri mu tuntu tumeze neza amabeka ameze neza beat ikoze neza tugira ko tunasozera kwa kino kiganiro reka ndabashimire kuri kano kanya asante sana kandi nawe urakoze amugira akajambo kanyuma ubwira bari kwaragukurikira akajambo kanyuma nuko nababwira baze baragerageza gusa kimwe kubera n'abantu benshi nko ngahe Muyinga wanashaka benshi baratunza amataci mugabo ubwiye umuntu ati ja kuri YouTube urabikintu hari abatabizi apfu ujya nawe abizi nawe rero kumubwira ati gira sabone ntakorako gira subscribe ntakorako nashaka ndababwire bagerageze kuza barabaza nange mugerageze kuza murabigisha bukebuke batahure eske YouTube ni iki YouTube si kuraba gusa ndahejeje mubigisha ukuntu bagira sabone mubigisha ukuntu bagira subscribe like ko hari benshi cyane navyo bazi jere umuziki wanje nzofata ndawushireko mugansange nta sabone nta subscribe kandi n'umugenzo wanjye zobayiravye ubu mugenzo wanjye zobayi uravye umuziki mugabo ntuzovuga ngo ndazi kugira sabone subscribe no kuraba gusa benshi rero nuko twogerageza kubera ikintu utagishaka naco menya mugi ikintu tugizishakura kimenya gerageza muze muraja ku social media kandi mumenye no kuyakoresha pana kuraba gusa reka tubashimire kuri kano kanya mwaduhaye kugira ngo tugire ijambo rimwe canke mugire kino na kiriya mushikiriza abafanze banyu twari kumwe na Free Boys host wanyu yari Mama Blue aka Double T behind camera mwari kumwe na Amigo Pictures ikiganiro cyo yari hit show ntibagira gufenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube kuri kandi kanya ciao ciao